bakunzi wa Magic TV nkuko mwabibonye igikorwa twavyukiyemo uyu munsi twari mu gikorwa ni novuga gute hari press conference yabagiye gutanguza TV nshasha isanzwe ikora nkuko kwacu mugabo turamenya nibindi reka tubanze tubaramutse batwidondore komsa turaza kumviriza nibindi mu biganiro bica bikurikira mu byo twayaze murameze neza ya turashima kabisa akazina nico uzokora muri iyi TV. Okay, je nitwa Irakoze Didier benshi banzi ku izina rya Drizi. Uri muririmbyi? Oya nzo bon muri MPTV nzo bangori akazina gashasha. No iryo zina rya risanzwe rihari. Yes rya risanzwe rihari muri MPTV nzo kuri kwacha journalisme. Okay, presenter journalisme. Okay, namwe bon Jenny Fabrice Nsengiyumva muri MPTV ndi manager. Nitwa Alora Freddy muri MPTV nzo mu director no kuvuga nzokurikirana ku bintu by'amashusho n'ibintu by'imbuga ngurukana bumenyi. Yego uvuga ba cameraman. Yego akabazo kanje kambere MPTV kwanza vyavuye he kuki mutubwira kwanza amajambo yose MPTV ni MPTV Musuhura Power TV. Musuhura ni izina historique ku mugwi w'abarundi. Abarundi rero na abarundi bahungiye muri Tanzania uhereye mu 1972 baca babegeraniriza ahantu hitwa Musuhura. Aho hantu rero baragiriye ubuzima bubi gushika naho Imana irabibuka baronka access kuja mu mahanga. Bashitse rero mu mahanga baciye baguma bitwa abanyamusuhura. Rero iyo identité ntiyabavuye ko baca bimvertire kugira ntitwibagire iyo twavuye n'igihugu catwibarutse. Reka twiyumvire ico twozana kizoguma kiba nk'icibutso maze dukora ikintu coteza imbere barundi bene wacu. Niho rero havuye Musuhura Power Company ibyaye Musuhura Power TV. Turumva ko ari company ikomeye cyane. Be hari ibindi mwamuzanye atari iyi TV kuki mwashatse no guhera kuri TV kwanza? Cha mbere cyatumye duhera kuri TV. TV igera kure. TV ibona abantu benshi kandi bashatse kumenya makuru yiwabo aho bari mu mahanga. Niyo mpamvu n'ibiganiro bizoca kuri MPTV ari biganiro bitandukanye bitusha mu madomene nka yose y'ubuzima bw'abanyagihugu. Hari ukuntu ngaha mu Burundi aya ma TV yacu abo ari ngaha mu Burundi kusanzwe baraturaba ariko si cyane abari hanze nyene nkuko bivuze ko abashaka kumenya ibiri ngaha iwabo niyo bazira mbega mwa mufise ni radio mwazanye kugira nabo ngaha baze baramenya ati Musuhura bamenye niyo story ya Musuhura. Oya nta radio tuzanye iyi TV online gusa niho tugitangura ariko biri muri plane zacu yuko ni radio izoja maze ibe na TV mbere isanzwe ikorera ngaha nyene ku butaka. Reka tugende kwa presenter. Benshi baridoga na cyane ababa hanze igihugu iki ati aba presenter mu Burundi barafise ukuntu mukora bimwe ntitubihakana ngo turagenda kwa Fizo tugaca tuzura kwa Satubiki. Bega wewe presenter maze igihe turaba yuko donc ivyo dukora wewe hari gishasha wobuzanye bo kwitegako? Ishasha bon icyo nobabwira nuko kuri tele muzoyibona sino bishasha birahari parce que twariteguye twari dusanzwe tubikurikirana imbuga twari dusanzwe tuzikurikirana ama TV online menshi ndayakurikirana. Okay bishasha ndizeye ko bihari bibona ko twakora bimwe bon sinovuga ngo mukora ibisa kubera wewe uri ahani iyi ni Black TV hariho Hitop hariho Silent hariho bon Black TV ariko okay iyi ni Black TV ariko mukomora kora yego iyi ni Black TV Black Magic Channel urumva ni jambere yumvise ama ngo waruzikurikira au fait Magic Channel okay hama je cyo novuga nuko bishasha bizoba parce que nawe umunsi uyugurura nibaza ko haraka originalite ka waruzanye sivyo nanje ndakubajije ati wewe ubuzanya gaki gashasha. That's why nakubwiye bishasha birahari turafise ukuntu twabiteguye turafise byinshi twateguye muzoza murabibona mu biganiro tuzokora. Reka dusure kwa manager mbega kwereki muri abahungu gusa atamukobwa numwe tubona kubera iki? Je m'attendais nico kibazo naciyumvira yuko bakimbaza ariko si benshi bakimbajije murakoze ukimbaza
muri management yacu twari twiyumvira gutangurana n'umukobwa muga rero byaratugoye ku buryo twomuronka ariko bientôt biri mu migambi yacu recruitment izokurikira muzosanga harimo umukobwa yego ntituraheza urumva tutanguye turi batatu ntitwokora ibiganiro byose mu gihugu cyose turaba ibiganiro bari byinshi urumva umukobwa azoza n'undi azoza n'abandi bazoza tuzobarondera nta kibazo jewe ndabishobora byose reka tugende kwa cameraman mbega nta kiganiro na kimwe muratangura no munsi twuguruye nta kintu na kimwe gishasha muratangura mbo hari ibiganiro tumaze gukora turiko turagira ese muga twarabonye ko ibintu bizohava bitera bifata inzira bigenda neza be iyo bari TV ya mbere ukoreyeko ni TV ya mbere nkoreyeko ubiravye kuri terrain wabisanze gute ibintu ubona yuko gukamera iki gukora ama image urabizi ivyanje byose vy'amajwi vy'ibiki wewe ubibona gute bo ibyo mu bisanzwe bya ibintu byoroshe cyane kuko nahora ndabikora muga sinakora kuri TV ama mariage mu ndirimbo ibintu nk'ibyo urumva nari ndabimenyereye muri MPTV twitega ama image ya bien kuko ibikoresho urabifise amakamera meza twitege yuko ibintu bizaba bisa neza muzobona ibintu bimeze neza yego reka renda bashimire cyane mwakoze kuduhamagara hama turi kumwe twizere ko tuzokorana neza yego murakoze namwe kandi twosaba abanyonyi babakurikirana natwe badugire subscribe like commentaire zanyu kugira ngo baturabe kuri YouTube turamaze gushiraho ibitari bike baraye ibiganiro tumaze gushiraho ni byinshi cyane dufatashanye dutezanye imbere turibaza ko akamu bakumvise yego murakoze cyane